nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi ana majambo yaruha gushikiriza yo kugukeza ariko uruhande rumwe rw'abarundi ndetse n'abanyamahanga babifashe nabi ariko urundi ruhande nabo babifata nko gukeza avuga uko mwayaze ndetse avuga ati nuko niko bizogenda koko wakiriye gute amajambo y'icubahiro umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yuko amatora kuvuga ko adazotsinda nta numwe abarekuriwe kuvuga amatora imbere yuko kuvuga inyishu z'amatora imbere yuko aba ariko biva umuntu ashobora kuvuga uti bivanye n'intambano ziriho ku mu indepanda uyu mutipe yararinze ikana kubera iki benshi cyambe na mbere bankwikana kubera ndinda cyo si cyo none ahubwo ubu ni ugushima Imana kubera ko ni bukuru babitahuye kuri jewe akaca haza sasa mbe abarundi batazi ko mukombozi ashobora guheba vyose n'ubuzima bwiwe kubera Burundi ni bangaye sibo benshi muti mukombozi ashobora no kuriska kubwo Burundi bwiwe sibo benshi muti mukombozi ashobora no kurinda karimbi habuze ibi akabivuga akavuga n'inyinshi kuye gutogwa uti kubera iki we ubikwe kibibura yuko none si kubera ko bazi yuko hari tayari kuri byose kwa muri kahise abantu byahitanye ijambo rimwe kuri se barundi muri bino bihe ijambo rimwe kuri se y'abarundi nuko byifatamo neza ntube nk'imbata imbata niho ya mbere kokeye muri toilette yakabidasubira inyuma sasa nimbageza amatora hari ibibazo byatumye basokuru ba papa bagira ibibazo ba frere none natwe tubijemo nitubona none aho nituzana akabijya tukavuga uti twebwe ahubwo reka amatora tubere mu nyishu none kubera iki ushaka ko dusangira amahitamo kandi uzi yuko udashobora kubyihanganira mu nzira zose z'amahitamo so ni gutahurana yuko amahitamo atari urwanko hanyuma kindaje dutsimbataza ubumwe bw'abarundi abarongozi ntugende kugishika mu burongozi duherekeje n'amaraso ari nibyo ari n'abantu ngo bariko barankanga ko yanambaye umupira wawe niki ariko reka tuve muri ivyo kubera ko ibyo twarabibonye none sha Burundi bacyakeneye ibibazo kandi twarabibonye kandi byaduteye ibibazo ikintu kiriho gusa ari bavuga uti bana tuzototeza tuzogeragera dukange bari mu mabiro de vote tubereke yuko tuza kuzana ibintu twazanye amanuzu mu bitenge biki dusesemwo hari abavuga uti bana tuzora mu guharura duhindura ibiharuro uko jewe kandi je ndwa mu nkomesheje jewe kubera jewe nimba nashoboye kujya gusa mu matora je ndi mu nyishu kandi icyo nashaka nerekane yuko namwe rwaruka murabishoboye n'Imana ati ko batotezwa jewe nutuma ndabiheba bino bintu ariko kandi ntabwo bufise bwo gufa je sinizera yuko jewe urupfu ari gihano none shaho nimba ari gihano none abantu bose tuzopfa kumbe tuzohano sasa none utinyigiwe gutinya ikintu utazigera uhunga kubera iki ahubwo tukishobora guhindura ni aho uzofugiye mbe ishishobora gukingira ni roho sasa babonye yuko bokwiba basobana n'izo nzira naco ariko kuzombabaza gusa kubera ko dusigara nigisha umuryango wanje ariko umuryango wanje sinzompindura Burundi. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye na mwerero. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndabikaze bose bakana mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya, ese mu guvya bara ndavuga wa Manisi Nabi Saudite, abari Dubai, mwege mwese ndabaha ikaze. Abari Sweden, uyu numunsi udasanzwe atagira amayigogira umutumire adasanzwe. So vyinshi bigiye bitandukanye, benshi muramuzi, mwamukunze mu bihe bitandukanye, mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse no munsi ari mu bihe vyiza bituma mukomeza kandi kumukunda. Yes, turaguha ikaze. Mwiriwe neza. Umeze neza? Neza kandi ndashima Imana meze neza. Honorable Nzeyimana Toma. Urasa neza kwanza. Urakoze cyane. Ubu depite bwatangiye kugusa? Yego. Nzi ko ndushe cyane. Yes, uramutse bakunzi ba African TV, hari abanyafrika benshi bariko baragukurikirana basanzwe bagukunda. Mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye. Nikoze Imana Toma Mukombozi, nkaba nabifuriza kubyuka impore n'abaryamye naho baryamye impore ijoro ryiza. Yes, turiye mu bihe bidasanzwe vya Mukombozi. Ari kwanza na wewe ubwawe uri mu bihe bimeze gute muri bino bihurimo? Wewe uyumva gute nka wewe nyene vi?
Oh, niyumva neza kubera ko ni mu bihe uba uriko uraharanira gushika ahantu wifuza kuzokora ineza ku Burundi. Sasa nimba n'ibisuma biriko birapanga umugambi wo kuja kubiba vyumva neza, nje no kwiyumva nabi bifise umugambi mwiza. Je niyumva neza sana. Yes. Ariko rero inyuma yaho abarundi ndetse n'abantu bose basanzwe bumva ikirundi n'abasanzwe bagukunda bose bumviye ko Mukombozi yagiye kuyandikisha mu kibanza c'umushinga amateka, benshi baranezerewe cyane rwose. Wakire feedback z'abantu gute? Kuri jewe yari confirmation, kubera ko jewe ndi mu bantu nkunda kumviriza Imana sana. Jewe buri munsi mu ijoro nagize ko bafise umwanya wo kumviriza. Benshi tukunda kubwira Imana ariko sasa Imana cyo yibwira wewe itazi ahubwo bari kwe kuyumviriza kubera ko ibibazo byose ufise wewe yumvirije Imana itanga inyishu. Sasa ko wumviriza Imana isadiriwe ko wumviriza inyishu. Sasa je ndakunda kumviriza cyane. Hanyuma icyo nari nasabye Imana nuko nabona neza yuko je mu Burundi nzo umuhuzo w'abarundi. Sasa igihe abantu babyakiriye neza kiba confirmation. Siko nayibonye uwo munsi kugira ariko nabibonye ko bizoba, ariko sasa nariyumvira mbe bitabaye basi ni jewe nirungitse kubera ibishobisho kujya abantu bakubwira wewe urakaze ku mistari genda nk'umusanizani, ariko nari kugenda nayumvira mbe sinitswe n'ibishobisho by'abantu cyangwa nanje umubiri kwiyumva umengo mwifuko uburongozi iki nanje nzo umugi be wose umubiri kweri mbe ni roho, kubera roho ni ukwiye gutangurira ikintu hanyuma umubiri ugakurikira. Nimba je nawe uyu munsi twakoze ikiganiro hatanguye kwanza esprit yawe iramvugisha ibana ubona twakora ikiganiro hanyuma umubiri wawe urondera ukuntu uza gushika n'uyu wanje urondera ukuntu uza gushika ahangaha. Sasa ifuko hatangura kwanza esprit ko sasa muri esprit namaze kubona ko bizoba, ariko nashaka ndabe mbe birabaye kubera naho wabimbwiye ko tuzobikora muri esprit yutaza imbyari kuba bikozwe. Gusa niyo mpamvu muri spiritualité bice bisaba ko bikorwa muri physique. Sasa uko twabikoze niyo mpamvu bibaye, nanjye kubera byabaye niyo mpamvu kinda bikonfirma. Duheruka mu bihe vy'imiyamamazo yari bihemeze gute kuri Nzeyimana Toma nka Mukombozi nimero 26? Kuri jewe byari byiza kweri, sibyiza ku mano z'Imana ngo simaze na mano z'Imana. Ntashimye kweri ku munana ntanguye niyo nari mfashe decision, kandi decision nari mfashe uko nyene uko nyene nta atari bimwe byo kuvuga uti basi wararondeye abantu babatama baciye ubwenge bazi bya politike baguhanure, kubera ko nasanze mu Burundi umutima wose muhura nawe afise ama emotion yiwe, umuntu wese umva ko hambaye akomeye benshi usanga bafise ama emotion yabo. Niyo mpamvu kisanga na histoire y'u Burundi iyo bwigwa na Frodem si yo bwigwa na Iprona. Yasa ama emotion bafise ama emotion ntibabona ukuntu kumwe. Sasa uyu kuko guhanura nuko guhanura ari usanga uyu ama emotion cyane uyu nawe ya tu niyo mpamvu kenshi navuze uti Imana reka zozuramanura wewe, kuko nayigize no gushira abanuzi badaye bamwe gusanga kubera ataburyo bafise bura no kuno wene gusanga mfite ndose de place magusanda muha, ariko sinamuha yari gusiga mu muryango gira usanga we yifuza ko ndamusubira no mu rugo usanga je nyina nyoshoboye ndakude place muri bino bihe ndagusumire no mu rugo nanyoshoboye mwijo gihe bamwe bakagenda groupe ya mbere igafa bakari yindi cyo guti Imana manura wewe Imana manura wewe akani cyane tu ndakura mu vyose cyangwa sasa ujewe nkene mu DJ nkene mu MC yazaravuga ati Mukombozi nanje sasa Mana mijambo nzovuga nkene umuntu ajeje vya groupe nkene imodoka izotwara ivyuma nkene umuntu ivyuma nkene ncenda ngo kuraba sasa bikenewe n'abasasi bikenewe tu cyane kuramo ibindi byose cyo guti Imana reka kubera nzi ko ayo mahera nayo mfise nayo noronka sinoronka y'abandi babahaye n'abandi bakiye bavi wanje baje mu indi migambwe nuko bandi banaririmbirayo bandi bakora n'indirimbo bandi bara
so uko kivuga uti Imana sinshaka kwimena umutwe nimba ari we wandungitse zinamba sizanye none ngende kwiba ayo mahera none akazi nkora agiye ku muziki nibaze ukuntu twinjiza kweri none bishasha kweri sawa abantu kweri ari n'abantu bafashije baratera ariko hari n'abandi biyemeje nibo benshi usanga je ndafise groupe imwo wa diaspora 111 only diasporas ariko ndabe muri phone so ari ibintu abantu kubera ko babona ko n'umugambi abantu bose bari batahuye umwe wese avuga uti ujye mugambi wa Mukombozi ni mwiza abantu bose ari n'umuntu avuga uti Mukombozi ndamuhe hari abandi bariko baramuha nubona ugasanga jewe ni jewe wacha bafyondera hagati nubona usanga ubuzimene n'ikiziriko urabona let me show you just come tuberekane kamera ino kwa amazina y'abantu let me show you abantu 111 ariko aba abiyemeje ko bazoriha bari 16 ariko barishe abantu ndwi nabona kandi muri 111 akaca yemeza 16 personnes hano zabandikana ni box niki ariko nabo nyene biyemeje muri 16 bagabuye hagati c'est-à-dire hariho 8 n'abandi 8 urabona uko ariko abantu bikaza icyo gusa nagumye nizeye nagumye mvuga uti Imana kubera ko nzi yuko n'umukene arongora jewe nakibuza yes ukiri ngaho nyene rero wakiriye gute uko abantu bakwakiriye hari abantu benshi kugeza no munsi bavuga ati Mukombozi ibintu yagiye mu ntavyazi Mukombozi ibintu yagiyemwo baramushuje canke ari y'igipupe ari abantu bariko barabamutumye nagaragiye nabyo nzi ariko Imana yanje irabizi kandi niyo nkuru nirikuye kunja imbere ikanyereka inzira kurasa uko je mfise n'igende munye ntege nke cyane je naye mukira abarundi ku rukundo banyeretse myamamaza jewe ni kuko Imana yompana kubera ko jewe ndi mu bantu bangira ngo babuze byinshi ibe mu buryo n'abandi mu banyuma badafise uburyo bwo kwiyamamaza ibe mu mapodium mbiki ni je ntari mfise podium bafle ni yaciba podium gagara hejuru shoferi kusagiza ukucugwa hasi uko ariko tenyene uko sadiri ibe no mu vyigwa byinshi umuntu bize cyane amashuri muri ko baritoza je usanga no mwijana narimwo ariko nyene tukubera ndi kumwe n'ikintu gikura ariyo Mana kandi Imana nayo irimo byose yes evema nyamaze yagenze neza cyane biboneka yuko washigikiwe cyane n'abarundi benshi ariko kandi bikaboneka yuko hari n'urundi ruhande rw'abategetsi bagushigikiye ndetse bakumva n'imigambi yawe wakiriye gute abategetsi bagushigikiye Mukombozi nabakiriye neza cyane kubera ko nicyo nifuza kandi iyo tuvuze ari n'abategetsi bahunze bavuga byiza kuri Mukombozi hari n'abategetsi bari mu gihugu bandika byiza kuri Mukombozi cyangwa bakavuga byiza kuri Mukombozi kuri jewe nakubwiye yabaye confirmation yuko cyo nasabye Imana ko umuhuza w'abarundi n'aba bantu bahuza bo mu nzira zabo ariko ijambo ryanje iratuma bose bahurirako muti Imana ibintu by'Imana twese twabihurizako uzorabe amizirima arige biyumvira yuko badasenga Imana imwe bamwe bimviye ko badasenga Imana imwe n'abakristo n'abakristo bamwe bakiyumvira ko badasenga Imana imwe n'abamizirima ariko uzorabe ufashije umuntu ukamuha lift umizirima azobona ko wakoze ikintu cy'Imana n'umukristo azobona ko wakoze ikintu cy'Imana kumbe twese turafise aho duhurira kumbe hari n'ijambo Imana sasa Imana ni hajya duhurira sasa Imana iguha ijambo rihuza abantu kubera none utandukanyije abantu uzuzanye nyinshi cyangwa uzuzanye ikibazo muri icyo gihe none Burundi bukeneye ibibazo ntubifise ntushaka twongere ko ibindi ushaka kubaka etaje y'ibibazo jewe nizera yuko umuntu nashoboye kumuha icyo afise fumira musigukona icyo abuze fumira musigukona musanze wowe ufise imboga
udafise ifu nafise ifu ndaguha ngo ucumbe ubugari urishe za mboga sinca ndakwibana za mboga zawe wari ufise yego aho satani azoca akora akazi nyabaki azoca avuga uti nironkeye kwera umuwaje reka ngenda abarama nsanga niwe ukize satani so yeah just nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi anamajambo yaruka gushikiriza yo kugukeza ariko uruhande rumwe rw'abarundi ndetse n'abanyamahanga babifashe nabi ariko urundi ruhande nabo babifata nko gukeza avuga uko mwayaze ndetse avuga ati uku niko bizogenda koko wakiriye gute amajambo y'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi na jewe kubwanje nayakiriye neza cyane uzi ikintu kimwe ufashe ijambo rimwe ryonyene kurinda Mukombozi ararinda cyane mu mukomera amashi eske kurinda ni defo si qualité none eske iyo qualité uyibwigwe n'umukuru w'igihugu ariyo twita Sebarundi usanga wowe umwana wiwe aravuze neza yuko uyu mwana wanje ararinda wowe ubyumva gute nk'uko umuvyeyi yavuze uti umwana wanje ararinda ibintu bidasanzwe biryoshe none ico tuma wewe uvuga yuko umuvyeyi yamvuye nabi oya okay umuvyeyi akavuga yuko wewe umusore yarambwiye yuko bana aya mahera nayo bitoshoboka uku atsinda yazofuma akora ikintu na kimwe mu gihugu none iyo ni defo none abarundi n'abaza kuntora jewe n'abankurikirana cyane bankurikirana kubera iki benshi cya mbere na mbere bankurikirana kubera ndinda icyo si cyo none ahubwo ubu ni ugushima Imana kubera ko ni bukuru babitahuye yuko sasa twari tuzi ko bizi babandi baza muri show zacu bamwe bazi n'imiziki yacu abanyagihugu ariko bumva yuko umunyagihugu mukuru niwe mukuru dufata kurusha abandi bose ari hejuru yo musi naho nyarabizi kandi tuzi yuko abanyamicariya amavero abakiya bo batuzi yuko batwumviriza cyane sasa ukaca wumva niyo cyumva ko kuri jewe hakaca haza sasa mbe abarundi batazi ko Mukombozi ashobora guheba vyose n'ubuzima bwiwe kubera Uburundi ni bangaye sibo benshi umuti Mukombozi ashobora no kuriska kubwo Burundi bwiwe sibo benshi nakamubwira Mukombozi ashobora no kurinda akaririmba habuze ibi akabivuga akavuga n'inyinshi ukwiye gutogwa uti kubera iki we ubikwiye kibibura yuko none si kubera ko bazi yuko hari tayari kuri byose kubera muri kahise abantu byahitanye aho je sinizeye yuko bivana n'intwaro haje ndizeye yuko atanzoramba kugira ngo abarundi babone yuko kuvuga ukuri bidatuma upfa ahubwo bituma uramba kubera ukuri gutuma turamba kubera kuva ku Mana ariko kandi ikindi nacyo mu kubandanyiza nyene abarundi bose barazi ko ndi patriote sasa kuba nyine cyubahiro yavuze yuko azofuma afasha Uburundi confirmation c'est une confirmation kuri jewe none jene byakiriye neza ariko rero abanywanyi bawe abantu bagukunda barashavuye yuko wabwiwe amajambo atari meza ko ari kuguca intege yuko nubwo kwitoza atantambwe wotera sasa ego kweri uravye irya jambo kuri jewe ukuntu naribona ni jewe kandi jewe sibo kandi jambo ryanje si itegeko si itegeko kandi ukuntu umuntu wese avyumva usanga ari mukuri none uciye rya Bugarama nashika Bujumbura uciye rya Rumonge nashika Bujumbura arashika none sasa bose bashaka kuba mwe bagusara ariko ikintu kimwe gusa nuko nzi neza yuko amatora kuvuga ko atazotsinda nta numwe abari kuriwe kuvuga amatora imbere yuko kuvuga inyishu z'amatora imbere yuko aba ariko umuntu ashobora kuvuga uti bivanye n'intambano ziriho ku muindepanda uyu mutipe yararinze aravuga uti je ntacyo je ndivuma je ndagenda tu azi yuko is very hard biragoye cyane kugira ngo umuntu
atsinde ari umwendepanda bivanye n'amategeko ahari. Yego. Ariko avuga ati genda ni karite kuri jewe, ni karite kubera ko biba byerekana yuko uyu muntu yemeye neza yuko ebane naho bigoye jewe nshaka ibigoye nyene byo mpambanira. None shaho na histoire bariko baravuga umuntu yatunze, bavuga histoire yiwe muri filime cyangwa umuntu yashitse ku ntsinzi, bara umwe yaciye mu bihe bigoye. None wewe nimba waratunze kubisiga bya so wawe ugira ngo histoire iratwinspira. Oya. Ariko umwe wawundi uzuti byari bigoye ahubwo yabukiye mu muryango umwana avuka afise ideni. Avukanye ideni atezwa kuriha umuryango ufise. Ariko umwana yarahagaze ariha amadeni, ubu nawe ariko arihira abandi amadeni. It's a quality. Uko ariko kandi nico mbona kubera ko ari igihe n'abavyeyi bacu bari bamubona abavyeyi ukamubwira papa naronse 60%. Urabona wewe wayo n'amanota ariko afise intumbero nziza. So uko ijambo rimwe ku isi y'abarundi muri bino bihe. Ijambo rimwe ku isi y'abarundi nuko byifatamo neza, ntube nk'imbata. Imbata niho ya mbere ikokeye muri toilette ya kabiri idasubira inyuma. Sasa nimbageza amatora hari ibibazo byatumye basokuru ba papa bagira ibibazo ba frere, none natwe tubijemo nitubona none aho nituzana akabijya tukavuga uti twebwe ahubwo reka aya matora tubere mu nyishu uko kubera ko ari n'abantu bataratahura neza. Twatanguye n'amasengesho ni nyishu. Sasa muri ico gihe bifatemo neza amahitamo s'urwango, ko nigiye papa yahitamo mama suko yankanye uko wawe arwango yaramufitiye. Nimba ushaka yuko je ico uhisemo aba ari ico nanje mpitamo, twese ari kuba turongora umukobwa umwe. None wewe uhisemo ujya mugore nanje ndamuhitamo, urabyemera? None kubera iki ushaka ko dusangira amahitamo kandi uzi yuko udashobora kubyihanganira mu nzira zose z'amahitamo? So ni gutahurana ariko amahitamo atari urwanko. Hanyuma kindaje dutsimbataza ubumwe bw'abarundi, abarongozi ntugende kugishika mu burongozi duherekeje n'amaraso. Hari n'abantu ngo bariko barankanga kubera nambaye umupira wawe niki, ariko reka tuve muri ivyo kubera ko ibyo twarabibonye. None sha ubundi bacyakeneye ibibazo kandi twarabibonye kandi byaduteye ibibazo. None turondeye twongere kwindi ibibazo. So njye nibaza yuko ni nazo ko atakibazo igikuru gusa nuko musanze ugira ngo umuntu muhanure nuko byananiranye ko yihanura. Musanze ni urwego rw'ubugugu kugira ngo bagwanire. Musanze ni urwego rw'ubugugu kubera musanze umuntu akwiye kwihanura. None wewe nturiyumva yuko ushaka kugira grand besoin uri muri ville hajya ku murongo utonze, none wamuyigira ninde yamaguhanura? Si wewe nyine umutima namwe arubwe wewe ufise Imana yaguhaye. Sasa gerageza umukoreshe. Nyagire igihe abantu batangwa guhanura, urabona ngo bamaze kubona yuko ubwenge bwawe wananiwe kubukoresha. Sasa gerageza gukoresha irya base ya nk'amatora kugenda neza kudahotera umuntu sinzi uko guhanura. Abatora bose barakuze kandi nawe ukuze ataza kahise ku Burundi. So bikeneye impanuro nyinshi. Bimaze iminsi biriko biravugwa yuko abanywanyi bawe bamaze iminsi bariko barakubagurwa, ndetse nawe ubwawe wavuze ati jewe hakaba abantu bankunda canke abanywanyi banje batotezwa foka ibintu ndabiheba nkagenda. Kandi gamukombozi none wibaza yuko jewe ntabaye député none nzobura ijuru? None ntabaye député jewe simbaho, uwo nari mbayeho nari délégué. Hari n'ubunyumba kumi nari mfise. None nje nibaza yuko kubera iki umuntu ushaka kunyereka ariko mba ngiye kuba député mengo nzoba ngiye kugira ibintu byo ndongiye kugira iki kandi ngiye gukora. Hango niho ngiye kuryama telefone ndayizimije mbazi yuko hari abantu muhoteye, hari ikintu ari abantu memukiye. Ariko kera nazimya telefone nkapowesha ubu naho sinzo nzimya telefone mpoweshe ariko gushaka kubona ngo ngiye mahigwe menshi. Kandi je sindabibona uko je ndabona ko ngo ngiye gukora akazi nako ntakora. Ibyo nakwiri ari ibyangombwa by'umuryango nageza gukiza kandi ari ibyangombwa by'umuryango kandi wagutse Burundi bwose ngiye none ubona
iby'umuryango byo nyayimwe mwe usanga bingora gukwiza ariko ngiye kugira sacrifice irenze kubera iki none shikeyo hari n'umuntu kandi yapfuye hari n'umuntu yagize n'ibibazo kubera iki ngena mperekeje n'amaraso ngiye mu busatani jewe je nizera satani kugira ngo ngene ntwaye amaraso abari yamperekeje kubera iki ya koko abanywanyi bawe baratotezwa muri kino gihe ariko si ibintu byatari byo tuma tuvuga ko amatora ari mabi vraiment yego kweli kubera si benshi kandi bose ariko bariho ariko kandi cyiza nuko indongozi ziko zirabyifatamo yego kabisa narahuje nuko wa mustaneri guvernere uko kubera ko babyifatamo neza ya ikintu kweli uko kweli ikintu cyatari ariko tu ikintu kiriho gusa ari bavuga uti bana tuzototeza tuzogerageza dukange bari mu mabiro de vote tubereke yuko tuza kuzana ibintu twazanye amanuzu mu bitenge biki dusesemwo hari abavuga uti bana tuzora mu guharura duhindura ibiharuro uko jewe kandi je ndwa mu nkomesheje jewe kubera jewe nimba nashoboye kujya gusa mu matora je ndi mu nyishu kandi icyo nashaka nerekane yuko namwe rwaruka murabishoboye n'Imana yashatse kuyerekana kubera ko nibisaba amashuri nibisaba iki isaba sagesse gusa y'Imana umucyo w'Imana nimugende icyo naragikoze umujene atazoja mu bintu by'intwaro ngo kubera ko ari by'abantu bakuze hazoba atabonye mukombozi zo yarabibonye je nabikoze sasa icyo kujya kubakorera yari bonisi Imana ishikore kugira ngo ndabishyire mu ngiro sasa muve mu buhemu burimo ubwizigwa buti byinshi tubura mu Burundi no kubera ubwizigirwa buke buri mu ndongozi uko barahimukirana gushika uko buhemu ni bwinshi mu buzi mwiki turiko tugira muri systeme y'ifi ni usanga ifi yose ugiye kumukeka uko ukatanga usanga mu nda harimo indagara yani igikuru kije kindi karuta kandi karakamira sasa umuntu wese afise ubwego kanaka bashaka akukure ku inoti cyangwa kugore ambwira sasa tujye tubereka uwo mucyo tubeke icyo baha amahoro bose iki sasa babonye yuko bokwiba basobandana n'izo nzira ntacyo ariko kuzombabaza gusa kubera ko dusigara nigisha umuryango wanje ariko umuryango wanje sinzompindura Burundi nawe wowe uri mwiza wonyene ugororotse bizogorana biragoye ariko turonse inzira nziza yo gushika ahantu heza yotuma ijwi ryumvika kwa n'umuziki wacu numviriza bose ariko ijambo ry'umukuru ryumviriza bose sasa ni byiza ko Imana yaduhaye ijambo umuntu aba yifuza nyene rizoshike ati ko batotezwa jewe nutuma ndabiheba bino bintu ariko kandi ntabwo bufise bwo gufa jewe nta n'umuzamu jewe n'umubamusa jewe mbona hari n'abantu benshi je bansabye bambe n'ababamusa niki kandi n'umutima ariko ajyaye n'abapolisi bansabye bambwira uti bana jewe kahise boncungera iki genda gucungere jewe mako kagenda gukunda niki ariko tu jewe sishaka kwanga abantu kandi je sinizera yuko jewe urupfu ari gihano none shaho nimba ari gihano none abantu bose tuzopfa kumbe tuzohanwa sasa none utinyigiwe gutinya ikintu utazigera uhunga kubera iki ahubwo tukishobora guhindura ni aho uzofugiye mbe ishishobora gukingira ni roho ariko mu mubiri nawe wowe uryama muri presidence nawe wowe uryama none nta muntu ngaha za 2015 nta muntu ngaha yitwa Darius Mengo yafiriye muri etamajoro indani kankara ahantu hakingiwe none ibintu ma example Imana ibidi kuraduha jewe unyishe muribaza kubera ko jewe nta muryango serukiye Burundi bwose kandi Imana yamuhaye niyo muzogihomba kubera jewe maze gupfa nta mubabaro nzokumva none umuntu apfuye arumva umubabaro nawe mu gihe inuma aracyumva none hamwe niwe uzosigaye uriyumvira ibyo wakoze kandi jewe nawe uzompamba hari igihe na n'ipiripiri izomera ngo wamure basi n'ipiripiri ngo uzorye basi baba sari nta nyungu uzokuramo kandi jewe ngiye umaze je mfuye zogiye kwihurira n'abavyeyi none uzi ko bitavye Imana kera none nanjye ngiyeyo hari so
oya none bangahe igihe papa na mama bariko barandondera mu cyumba, bangahe nabo nyine abavyeyi babo bariko bararondera, ariko uwo munsi atandaza basamye. None na bangahe uwo munsi inda twese basamiye rimwe na mama ariko zitavutse. None ni bangahe zavutse ariko batakuze, ni bangahe bakuze batashitse mu rwego rwo kutunga umuryango. None je ndi muri bonisi, ndi muri bonisi ntacyo mpomba aho ngezeho. Icyo mpomba gusa nikiza guhindura roho yanje, kubera roho yanje nije mfise permission yo kuyirya. Nije mfise umubiri wowo nawo nukingira gute uzopfa, ariko roho yanje je ndawukingiye ntupfa. Reka nakubaze, bangahe n'abakobwa bangahe babaye indaya kubera ko yahemukiwe n'umuntu, awo muntu acatuma nawe nyene avuga uti reka nanje mpemukira abandi, acaba indaya. Je na rukundo mpaye umutima uribaza, si benshi ni bangahe bahemukiwe cyane ariko batigeze bahinduka, bavuze uti jewe bado na munzohemukira, si benshi. None wibaza yuko uko nimeze isi, Imana irakurema, abisi nabo bakagukora. Sasa urya muntu yabaye indaya kubera urya muntu wisi yamukoze, urya yaremeye gukogwa, urumva urya n'umuntu aba yaremeye gukogwa, urabona. Sasa jewe ntushobora kwemera kunkora. Sasa ukora iki? Akora roho yawe. Sasa je roho yanje cyo nkingira, roho yanje umuntu ayikora cyo birakwiye. Yes, amatora guca aba itariki 5 z'uku kwezi nyene turimwo, aho abanywanyi ba Mukombozi bahurumbiye kuzoja gutora 2026 ndetse bagatora n'imigambi yawe. Inyuma y'amatora, inyuma yo gutorwa, nibihe bintu bizokurikira kuri Mukombozi? Nyuma yo gutorwa, yego, gushira mu ngiro ibyo byatumye ntogo. Ariko rero iyo muri mu bihe by'iyamamazo ngo mwemera imigambi myinshi, ariko mwamara gushika no nyene wabivuze byo bemeye bashitse. None umuntu akubwiye azozanya Tanganyika, none nje nkanje ndakubwiye azozanya Tanganyika, nzoyiheka gute? Je nyene mu rugo nta piscine mfise, je ndakubwiye azozanya Tanganyika. Sasa je imigambi yanje warayibonye, yego, kandi si imigambi jewe nashizeho kugira ngo abari jewe nyene nzobikora. Ni umugambi nifuza yuko umurundi naho jewe noba nahari ko nzopfa. Bigikuru gusa abarundi bazoyikurikirana. Yego, uno munsi ibihe urimo by'intwaro birakenewe kugira ngo ndabishikeko, nka kurya umuntu ashobora kwiba umugambi ariko nawe ukore nk'uko wowe wanditse, kubera ko Imana yaguhaye ibiguhaye n'ukuntu uzogikora. Ariko nifuza yuko n'abandi bantu n'ivy'iwacu niyo mpamvu atabinyoma, n'ivy'iwabo. Yego. Ibihe urimo uno munsi womengo nibihe warusanzwe umenyereye. Mukombozi numwe mu bantu birutse cyane, batembereye cyane, barava mu gihugu cyane, bongera kandi bariga kubera ibihe bigiye bitandukanye. Niki wize uno munsi uri kurabona ukavuga ati kumbe cya kintu cyari ciko? Yani icyo nize nuko umaze kuba uri wiyumvira neza ku bantu, ukaba wifurije neza ku bantu, nuko ubonye rimwe akabonamo ubuntu. Sasa nagenda hariyo sasa inyigisho z'ubuntu zica zikurongora, ariyo Mana ucuba antene yayo, kuko Imana ikikwizera kavuga uti umuntu ndamuciyeko ibyo ndamuhaye azobishikiriza. Urabona icyo kintu, kuko nasanze abantu benshi, ari abantu benshi basenga abantu kurusha Imana. Ashaka no ko Imana imuha ubutumwa, akamubwira uti bana wegenda uvuga uku, agace genda wagiye kuraba, kavuga ati amuravye gusa mu mazi agaca ahindura amajambo. Urumva yuko Imana yayubahutse. Sasa kuri jewe kweri nibaza kweri Imana yabayeho n'amatora atarabaho. Irafise experience, sitagira uri kumwe nayo ufise uri kumwe na experience. Je nibaza nicyo nyene kweri, kubera ko je sinzi kweri ngo kinye nabyo nzi kweri, je birantangaza. Ngo ugwaruka Burundi kazoza keza, ico nico civugo ca Mukombozi. Ijambo rimwe ku bakunzi bawe, ku bantu bifuza kuzogushigikira, kugutora ndetse no kubandanyana nawe mu rugendo watanguje
kuko nibaza yuko bitazoherera hano onya inyuma y'ibi bihe byose utowe canke ntutowe kubera ko igihe cyo kwiyamamaza cyaheze sinobabwira byo kwiyamamaza ariko gusa icyo ndabifuriza gusa nuko babyifatemo mu rukundo ufise icyo wokora kugira ngo Mukombozi ashobore gushika iyo ariko arajya muhe lift ariko ubona yuko udashobora kumuha lift n'umusese kw'ivyondo uki tuma tanguye kuyumvira ya yindi muza aza kuyikura ari mu nzira muhira yahasize uko mureke tuyito icyo cyo nyene gusabira kwiye hanyuma duhana amahoro dutsimbataza ubumwe ikintu nacyo tube sincere twabizigirwa kubera ko ubwizigirwa nicyo Burundi bukeneye sasa ukeneye kubatora no kubatorwa si kubatorwa gusa no kubatora kubera n'abajya batorwa nabo nyene bazotora yes yari Nzeyimana Toma ari Mukombozi hasta la Victoria simple uno munsi ni 2026 mu gihe cy'amatora kumbure abatora abanywanyi biwe kugira ngo ushobore kumushigikira kugira ngo ushobore kubona urukundo rwanyu hasta ndagushimiye cyane urakoze cyane urakoze ku mwanya wawe urakoze cyane nawe ndazi n'uburuhe ufise ni byinshi vaye n'ingendo zitandukanye nta buruhe uzi yaje kiruhisha umuntu ugendera mu rukundo ruha kubera urukundo ni essence none nturabona reka ndakubaze nturagira umusheri aba ku musozi ariko kubera umukundu ukaduga buri munsi ariko umunsi muzohebana nazokubwira mperekeze ushikane hagati ushobora kugenda yes Mukombozi merci beaucoup ça dukurikiranye kuri African TV bakunze biwe mukunze kumushigikira ndabasaba kandi kugira subscribe asante sana urakoze cyane